nibaza igihe nakubita indirimbo bita Kanoti yaravugishije abantu benshi baravuga ngwiki mu gitero cya kabiri sinzi kumvise ngo akanota iyo ugafise ukajya wicaye ibero n'ibintu twa twararondeye mbega ikuzimu hari nindaraje kuzimu ngaha urabona ivyo nivyo abantu biyumvira ntahari none y'abahari bagenda kubera amahera ninde ukwemera gukena ibi n'undi twarondeye no kuvuga kandi ivyo nivyo babonesha amaso imodoka zibiri kandi zizimbye nk'ijya modoka wabonye njemwo ni imodoka bita Progress no kuvuga kuva ngaha gushika muri ville ishobora kunywa ibido y'igitoro ijya ntabakene bayigenderamo rero nabakene bayigenderamo umwana w'imatongo ni kuki mbega ugara uponda ba star twebwe turi ngaha kandi tuzibuja kandi twarahamenyere koroka ndakumene fise imodoka zibiri nawe ufise iki subiri wanyu kugatumba taranshokoza nibaza ko ari batije nakubana sana. Yes, bakunzi ba Rox TV kuri mikoro muri kumwe na Jazima Masamba inyuma ya kamera ni Kibanomika bananye baha amasaramu ameze neza cyane. Uno munsi twaje gutumira umwe mu baririmbyi novuga yuko ngo baja ikuzimu. Bananye mukana subscribe na comment turabakunda cyane. Hari inkuru itangaje aho umuntu w'umuririmbyi w'umurundi yitwa Bekere, Mr. Bekere bivuga ngo yuko yo bavuye mu kuzimu kugeza umwe n'isa tuvugana ngo amaze kuronka imodoka zibiri n'urupango. Jewe nk'umuntu w'umunyarusaku navuze ati reka maze ndamurondere kwanza ndamubaze amajambo menshi agiye atandukanye kumva yo kugira tumenye kweri iyo modoka nimba yifise nugo rupangu ngo afise ngo na hoteli mu ndindire gato kugira tumenye neza na neza yuko ivyo bariko baravuga ari byo. Je kuko ndi umuntu wa mbere nkunda gusakuza nkavuga ati iki kintu mbega nukuri cyangwa sukuri. Allo? Oui, allo. Ni sawa Mr. Bekere? Ni sawa. Niwe tuvugana? Ndevalise Dr. Bekere muri bande mwe. Ni Rox TV Jazmema. Ego naenda gukene sinzi yuko wonsanga ngaha kuri 11. 11 amata aha nyene ku kazero ka mbere aha ku rushengero aha kwivuro kwa Buyengero. So agara kuri hoteli hari hoteli wanzini ngaho bita Shingaro? Kuri 11 ya mbere. Niyo mpagaze ko ifise protein ndende. Ndaje. Uraje? Ndaje nta kibazo. Okay. Yes, murumvise yuko aje ngo mpagarare ku hoteli yiwiwe. Bantu b'Imana abaririmbyi bamenye ubwenge kandi kugeza umwanya n'isaha tuvugana namaze kubona yuko Mr. Bekere agira sumba abastare bose afise imodoka zibiri kugeza umwanya n'isaha n'amahoteli ngo amakuru dufise ngo yamaze kugura niki ngo n'urupangu mu Gatunguru. Reka turinde yuko aza turabe yuko izo modoka kwene niyaza mu modoka cyane yuko abarimbyi b'u Burundi bafise amafaranga tubaze kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Yes, bakunzi ba Rox TV nguyu umuntu Mr. Bekere ko baravuga ngo yuko imodoka yo bayikuye mu kuzimu yuko ngo yaguze imodoka n'impangu imodoka zibiri n'urupangu nguyu unya twashiye kumubona ari karaza aho imodoka yiwe imeze neza cyane aho twavuga ko ari umuririmbyi w'umurundi wa mbere ashoboye kugura ibintu bibiri mu furorizo turaza kumenya yuko ibyo afise yabikuye mu muziki w'u Burundi cyanko yoba aje kuzimu nkuko amakuru ari karacana cyanako. Murabona yuko imodoka yiwe imeze neza cyane. Mr. Bekere umeze neza? Ego uraho umeze neza? Nije ndaguhamagaye urambabarira kuba nzaye ikinyamakuru utabizi. Nibiki? Bimeze gute? Oya nameza. Ego. Amahoro? Ego uraho rero umeze neza? Ndashima Imana. Hari amakuru mesha karavuga kwanza manzi uve mu muduga twanze turabe yuko ibintu bigenda neza. Nta kidasanzwe kabisa. Yes, bakunzi ba Rox TV murabona yuko imodoka ni ngiyi ni Mr. Bekere umuririmbyi w'umurundi Mr. Akanoti. Yes. Umeze neza? Ndashima Imana. Ushobora kudukaribisha indani tukicara kubera kweri kwasi kwinjira indani bivanye no kungere atasha tugiye gukora mugabo kuri mweneho ibintu biragenda neza. Reka manze funga imodoka. Funga imodoka. Ntibatugire n'abajura. Abana ko miro misi hari ubukene. Sanga ari bibazo. Biva kuki ko Biva utaronda abajene ubu no bararondera amahera. Ariko bararondera Kanoti. Rero bisha bituma batakaza ubwizigirwa mu bintu byabyo byose. Amajambo ukunda kuvuga ati genda sumba Bifesi uno musi ndaza kuyemeza bivanye no Bifesi yagiye guponda abastare bose nanje ndimwo byatumye mbabara. Ko Kanoti nibaza hatabwo. Okay. Dufashe rero tugende imbere. Karibu. Cameraman hari amajambo menshi akunda bavuga ngo atandukanye yuko
ngo abasani bamwe bakunda kujya kuzimu ngo ntibambara ibirato bifuse ku iki kirato kirazimvye fete kigwa ngaco iyi papi igugwa 1,100 iyo papi igugwa 1,100 isoko nyine yavuye muri triki si bwa bwana yes bakunzi ba Rox TV iyi ni hoteli yiwiwe imwe mu nabo bose ko mbona bashengereye bimeze gute abantu bashengereye ni bimeze neza cyane yego karibu yego murakoze cyane ni sawa yes bakunzi ba Rox TV uyu ni umwe novuga yuko ari mu baririmbyi bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi umwe mu baririmbyi bazi business iyo barose amafaranga mu muziki bashobora kuyakoresha akazi ndetse kakanafasha n'igihugu afise imodoka zibiri mugabo jewe imodoka imwe niyo nashoboye kubona ikindi kintu nabonye ni hotel kandi ni nayo dusanzwe ko turakoreramo yitwa Mr Becker Mr Akanoti umwe novuga yuko abantu benshi ko baravuga ngo yuko yoba ashobora kuba agikuzimu turi kumwe kuri plateau za Rox TV reka tumubaze ndakuramukije kwanza irigira kamera mahoro cyane turashima Imana umeze neza ndashima mbere na mbere ikintu cyamene manze kukubaza kubera iki ufise imodoka zibiri wazikuye he abantu benshi bavuga ngo yuko bakora bavuga yuko wewe ngo ubaye kuyikuzimu nivyo ubwo rusaku ndagumba ahantu hose nca ariko nibaza ko atari byo kuko umuntu ararondera amahera akayaronka nibaza igihe nakubita indirimbo bita Kanoti yaravugishije abantu benshi baravuga ngo iki mu gitero cyaka bese ndukumvise ngo akanota iyo ugafise ukajya wicaye ibero ni ibintu twararondeye mbega ikuzimu hari nindaraje kuzimu ngaha urabona ivyo nivyo abantu biyumvira ntahari none yabahari nima bagenda kubera amahera ninde ukwemera gukena ibi n'umuntu twarondeye iyo ufise imodoka hakaba ari abandi baririmbyi benshi bagiye batandukanye atangendeshwa bafise ukaba ufise ndetse ni hotel nziza wiyumva gute hari abantu banyihendako imodoka yatanguye kugura muri 2019 nishangaye Bujumbura no kuvuga kandi ivyo nivyo babonesha amaso imodoka zibiri kandi zizimbye nk'ijya modoka wabonye njemwo ni imodoka bita Progress no kuvuga kuva ngaha gushika muri ville ishobora kunywa ibido y'igitoro ijya nta bakene bayigenderamo rero nabakene bayigenderamo rero kuba ndabifise ivyo nibindi n'impangu za gatunguru nibaza ko nibisanzwe ivyo ni umuntu arondera karonka kandi kuba n'umustar nibaza hataze rero wabonye cyangwa ngo ngire ngo nambare ngibu turigendere hejuru ariko ndi umustar w'ubwenge aririmba aze icari kararirimba anezereza abantu mu muziki mbere bakongera bakanakira nanaburya ariyo domene ndimo urumwe mu bantu novuga yuko uri umuntu ufise umuntu w'umugera novuga yuko yifata neza reka kwanza kubera genda umuntu w'umunyarusaka umeze neza maweje ja muri kamera hari indani muramutse uyiga anya manager ego umuraho none mu buzima sinzi ngaha anya mufasha abantu gute muri no hotel yayo abantu egera haga imbere ya boss afise abakozi beza cyane bakira bashitse neza turaburiya muntu babura amazi arahari kandi ni byiza cyane amashuka asukuye icyo bakena cyose barakironka ego tuba twarateguye mu mazi make mwarateguye hari nk'umuntu ashobora kuba ari hanze akavuga ati je nabonye nimero kubera turaza gukamera ha hose nabo ashobora kuba ari hanze akavuga ati je ndashaka uburyamo mwakira abashitse gute murabise abantu bakira neza abo bantu turabafise cyane n'umuntu ashatse umuntu ashira mu modoka ni fresh ashira mu modoka umwigeme ibyo n'ibindi banga barimenywa n'abakiriya aho wawinjiye cyane ngo n'urundi rurimi umuntu wese ashobora kwiyumvira ngena kivuga sawa murakoze cyane katubandanye na boss hanashatse kwerekana yuko atari bubeshi ni hotel bamaze kuyibona sivyo none ushaka kwibonanya n'ibikorwa by'iwawe siko none murakoze cyane ego Mr Becker urumwe mu baririmbyi novuga yuko wigeze kubabazwa n'indirimbo Bface on the floor yaririmbye Bface on the floor indirimbo yarimbye guponda abastare bose abashira hasi mu bitutsi niki ni indirimbo yambabaje cyane kandi mu mwanya n'umwanya ndashobora kuzomusubiriza mu nkoko ndamwereke ko dufise vision kandi dufise ivyiyumviro murabona ngaho inyuma hari umu bodyguard asanzwe aje no kurapa wanje arazi no kurapa neza tugende kwanza kuri kapera yo niyegere ngaha tumwereke kantu gato egera ngaha kuri mikro egera ngaha kuri mikro sawa
je nguna Okay, reka nk'iyaga kapera gatoyi gusa twumve nawe aca kubita. Okay. Umwana w'imatongo ni kuki mbega ugara uponda ba star twebwe turi ngaha kandi tuzibuja kandi twarahamenyere koroka ndakumene fise imodoka zibiri nawe ufise iki subiri wanyu kugatumba taranshokoza nibaza ko ari batije nakubana sana Tigeni na genda. Tigeni nk'umuraperi kawaida. Je namanzaje gushikira boss kawaida sino cyanda wica ndamukitira gapera ziwe mugabo. Freestyle zanje nyene. Hari amakuru karavuga ngo yuko uyu ari umwe mu bantu zona managing. Nibyo Bekeri? Ego nico itubona ari ngaha kandi murazi ko maze ku managing abantu benshi batandukanye baciza ndibora babona bawetu bakinyuma amafilme benshi ngenda mfasha kugira ngo batera imbere bazamuke ariko baririmbe baraba kanoti ukaboneka ntibishinge kujya ibirori gusa ego hari umuntu ari hanze yigeze kumbwira yuko ngo kugarukana ibisusu ngo ari ibintu by'ububeshi arananya kaninomero yiwawe umbuye kugira ngo amenye yuko ari ukuri nibaza ko produit zozo ibyo usanzwe ubizi uri ngaha mu gisagara ca Bujumbura ku bintu bijanye n'igisusu canke taye nije bitumwa ko Dr. Bekeri kunjanga n'amadiabete amaguta masima abatagira amazi abakobwa batagira amazi canke ubushake ibyo naza ko ndibitumwako babandi barangiza vuba hariya usanga imyidogo ingo ziko zirabomoka nibaza ko ndibitumwako nico gituma rero batondaba ntibara ibintu ufise ngo je nkurubuzi bubiri canke mbere na butatu mfise ama business narubatse izina no kuvuga je icambere ndi doctor ndagura abantu batunganiriza ku gisusu ku mataye diabete gute asthma hypertension n'ibindi ntiwe ndavuga nkacangaruka baba tipe nabo baheza n'ingoga mu gitanda bajya nisho navuze bita ejaculation precoce mu gifaransa bajya rero no kuvuga bobo nk'umuno mwaka unyene turimo maze kuvura abantu 191 kandi bari mu ntara zitatu urumva ko ari ibintu bikaze cyane rero je ntibandabe ubunziki ndagukora kandi ndafise igiteramo kuri le 29 ngaho kuri Nova Vista nibaza ko benshi no bazombona canke bazokumva byinshi rero byo wabonye imbabonye ko tuduga canke ibiki ivyo ni ibintu wabonye utuduga hari abasani bagena n'amaguru nico gituma umva hari abantu bagomba uburyohe gusa akemera ipatara kayikorora kunyo afise n'agafone kagahinda agenda aradudadura ngo n'umusani ibyo nibyo twaje kugwanya twebwe ego umuziki w'u Burundi hariho amajambo menshi agiye atandukanye karavuga ngo gaha muri industry aho Double J na Bface na Kiriku bagiye hamwe gusohora indirimbo umwe mu ba boss basanzwe batunganya ibiteramo ngaha anye mu butaka bw'u Burundi basanzwe banateza industry bamaze gufasha abasani benshi agiye batandukanye bariko baraterana amajambo shatse kuvuga DJ Paul nka wewe umwe mu baririmbyi bafise impangu nyinshi mu gisagara cya Bujumbura bafise n'amahoteli bafise n'imiduga bikora mu mabarabara ubivuga kwiki ikintu mvuge igituma abasani b'u Burundi usanga bigoye usanga bise abantu ba managing je ndi manager nuba ngomba gusohora umuziki nkoresha uburyo bw'iwanje nyimba ari giteramo nkoresha uburyo bw'iwanje rero ujya umuntu afise umuntu amufinansa wewe babigoye bashobora gushwana ejo kaza mu induru zirabaye bimwe byaba kuri hari muri bimwe w'igitega byigeze kuba ko ntiwe ndavuga haba imishwana Melanie Boy naho no muvuga hamwe na DJ Fernando habaye imishwana kwereka bari ko bapfusa ubuntu bw'ubuhera bukeye niba banyumva no kuri kamera bakari ko barafite ibyo bintu agomba gusohora umuziki jewe ndeme umuziki umwe no ubaha kandi umwe ntiwo tumuvuma je nje gituma usanga kenshi ndi umuntu yibera pose yigendera buke kandi yambara ibintu bizimbye burya n'ubu nuko mumpamagaye ntiteguye nawe niteguye jewe muravyigano ngenda nkora muca mubibona akanota ugafise ukajya wicaye iyo ugafise ukajya wicaye ego reka ndagushimire cyane nibaze ko n'undi munsi ndagutumye ko bizokubona ariko ntimuzontume ko giturumbuka nk'uku kuko ni ibintu vraiment bitanezeye cyane ariko nta kwacatse kwinyuza hari abantu benshi jewe mu gatondo nabyutse message ari nyinshi muri telefone ngo wa mugenzi wa Mr Bekere ngo mbega urazi yuko ari umufirimason yagiye mu kuzimu unye yaguze urupangu n'imodoka zibiri cyarimwe ndavuga ati ibyo bintu je ntibishobora gukunda niyo mbona cyenda kurondera kumbuye kugira jewe ndibonera umuduga nibonere ni hotel sawa nta kibazo kuba wabimenye ko ndafise urugendo nibaza ko twagaruza ngo ndafise urugendo kuja muri Kenya i Nairobi no musinyene uno musinyene ego ugenda gute iyo ni nkuru ya mbere ibigoye ugenda gute uno munsi warakatije visa ngenda ninde byose ndabifise aje mu modoka abiri yo nuko nta umuganya kubikwereka bakunze ba Rock TV iyi inya ni content novuga yuko abantu benshi bava bibaza yuko twoba ibyo twigirishije
mugabo nibaza yuko uyu numwe mu baririmbyi novuga yuko ari mu bantu akazi kabo bagashiramo ubwenge no gutahura yego reka ndagushimire cyane murakoze cyane